gufata Kongo byarabananiye, urabyumva, byarabananiye, byarabataye ku amazi kubera abo bakorana babafasha gushika kuri ivyo baba ari abantu nyene babagurano kubera yuko ko bisanzwe abantu benshi bari baribwiye yuko M23 ngo igwana nk'akataraboneka, igwana nk'urupfu, kumbe ntinagwana ahubwo baragura. Umwanya n'umwanya nabo bazobibazwa, kandi igihe kiriko kiragera, igihe kiriko kirabagerana, bategerezwa kubibazwa, urabyumva. So rero navuga yuko bro, gutsindwa kwa FPR kugeze ku isonga. cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine zisi, turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana umwese naho aherereye. So my name is Irem Promoter Bando Camera, utarakora subscribe, like, share, comment, mananya ubikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, nagarutse kandi na Mr. Abdul Uwimana. Yo vipi mzee? Wagwan bro, uko sawa? Safi sana kabisa msasa. Eba no musigenda kineye kundirimbira indirimbo yitwa Agasashi. Kare ari ibintu byo kuririmba muri ibi bintu turimo shaka. Nabo nta kuririmba mzee. Kabaye. Nakujya umukondora zose. Aha. Nibyoroshe mzee. Ugwaruka gubu kwe. Ugwaruka gubu Burundi mwaritahuye. Sizo munazobakira. Sana. Urumva hari igihe abantu baba mu bintu hakagera igihe bakavuga atariki ibi bintu twabayemo iyi myaka yose bigenda gute ngo tugume turahanyene. Rero kwitahura, kandi kwitahura si bibi, ni ibintu byiza gose. Si bibi kabisa. Burya hari ikintu je maze kubona Abdul. Mani nta mvura idahita. Ibintu murashaka kubibamwo, mukabibamwo hakazogira igihe. Ntubona uri nk'umusuma, urashobora kwibuka hakazogira igihe ugafatwa. Fatwa neza. Asha. Niraharuye ni 40 niko bavuga. Yeah. Yes, reka rero twanze dushaka faranga tubabwira Societe Story Company ivyayo, barafite amazi ya Story Water, Story Tangawizi, Story Juice, baratanga formation kugwaruka tororonka akazi ya ubakeneye canke wifuza kubitura, urashobora kutwandikira ngaho tukabahuza nabo. Umunyamitahe urashobora kutwandikira kandi tukabahuza nabo, so ibintu bikagenda neza. Tubibutsa ko ibintu byakomeye kwa Abdul. M23 mu misi yahera yari ifise akariro gateye ubwoba, kabona neza ko ifise ihangiro ryo kuza ngaha mu Burundi. Kiya kintu kwari kubera iki bavize u Burundi? Mborumva imwe mu ntumbero za M23 yashaka kuza mu Burundi ku mpamvu yo kugira ngo iteshe amatora. Narababwiye mu biganiro biheze yuko Kabila hariho n'amafaranga yarishe ku Wazalendo kugira ngo basubire gukora nka bimwe byabaye Goma na Bukavu, ariko ayubu yoyo yarariwe, barangije baramwima inzira. Rero intumbero yabo, kubera yuko urabizi yuko ibintu barimo hariya muri Kongo biriko bigenda bibabana bibi, bagenda baratsindwa cyane. Ariko kandi ikindi naco kumera nk'abafata Kinshasa, gufata Kongo byarabananiye, urabyumva, byarabananiye, byarabataye ku amazi kubera abo bakorana babafasha gushika kuri ivyo baba ari abantu nyene babagurano. Kubera yuko ko bisanzwe abantu benshi bari baribwiye yuko M23 ngo igwana nk'akataraboneka, igwana nk'urupfu, kumbe ntinagwana ahubwo
baragura baraba nk'umuntu w'umujenerali canke w'umukoroneri arongoye nk'ahantu canke arongoye nk'igisoda kiriko kigwanira nk'ahantu bakamukubita nk'ijana ry'idolari ibihumbi 100 by'amadolari ati we duhinzira twirenganire n'ibindi byose uzoronka bakagenda gutyo urabyumva ariko rero bashitsi Buvira urabizi yuko abarundi batajya ruswa igisoda cy'u Burundi ntikijya ruswa kandi igisoda cy'u Burundi muri aka karere urazi yuko atagisoda kigihagarara imbere urabyumva ibyo ni ibintu bizwi n'utabyemera areka kubyemera gusa kubera adashaka kubyemera ariko ababizi ko ari byo mugabo abyemeye urumva yobahombye kubera yuko acabona yuko umengo asuzuguye igisirikare ciwabo ariko bose barabizi yuko igisirikare cy'u Burundi muri aka karere atagisirikare gishobora kugihagarara imbere urabyumva rero bashaka kuza ngaha mu Burundi kugira ngo intumbero yari yo kubuza yuko twogira amatora kubera ntibashaka yuko ngaha mu Burundi habaho leta bashaka habe ibintu bimeze nk'akaguma by'akaduruvayo ibintu by'akaduruvayo umugabo byarabataye ku amazi byarabataye ku amazi kandi birashoboka yuko basanze barihenze cyane ariko hari n'igihe wanashaka bashobora kuba bari bafise abo bashobora gukorana nabo mu Burundi mugabo bivanye n'ingene abarundi bamaze kumenya icitwa gukunda igihugu bakabura inzira babicamo ariko bashaka yuko twebwe tudakora amatora meza kabisa n'iryo hangiro ryabo niryo ryari hangiro ryabo none tuvuge ko twaraye tuyakoze M23 igiye gusubira inyuma isubira inyuma cankirekera irafise ahijaga mugenzi nk'ubu reka ndakwibutse yuko na bya biganiro M23 yari irimo muri Qatar waramenye yuko babakuye baravuye bisigura yuko revendication zabo nta hantu na hamwe ziriko ziraja narababwiye bajye baramaze gukubitwa muri politiki ikintu cyonyene bari bashoboye kwari ukwico abene gihugu gusa nta bindi bari bashoboye nta politike nta ntambara ntaki urumva ivyo byose byarabataye ku amazi ubu rero bagwana bareka baramaze gukubitwa ku ntoki kabisa bwana Mudunda kwaza kino kibazo iyo databuja wagutumye kugikorwa kikakunanira araguhana Kagame mu minsi yahera turazi ko bose ari mu komisioneri yahuza Amerika nawe none ko mission Kagame isa n'irikira munanira na M23 muri rusange aba bantu bagiye kubaho gute oya none nibariko bagwana n'umushoferi wa Pizza bigenda gute ngo umushoferi wa Pizza abananize niba bandanye kazoza kabo karihereye kova hehe ko bagira bakubitwe bagira bakubitwe kandi bariko barakubitwa bamerewe nabi cyane ivyo onye n'umuntu atabibona sinzi n'ivyo abarimo baratsinzwe ahantu hose nta kintu na kimwe basigarana barakubiswa ahantu ino ntambara tuvuge ko ari iherezo rya Kagame yagiye ujya yagiye kubera yuko urabizi yuko warumvise yuko hariho ivyegeranyo byinshi biriko birakogwa urumva bivuga ubwicanyi yakoze muri Kongo murabyumva hanyuma ikindi naco nagira ndakwibutse yuko mu Rwanda harabayeyo genocide ariko mu Rwanda hamaze kuba genocide bivugwa yuko iyo genocide yabaye hariho genocide yakorewe abatutsi
ariko bikavugwa yuko hariho na jenoside yakorewe abahutu ariko hagiye guhanwa hahanywe uruhande rumwe rw'abahutu bakoze jenoside urumva so rero mwitegeko umwanya n'umwanya n'abatutsi bakoze jenoside nabo bazohana kandi ubwicanyi bwarabaye ntawo bideha we narakweretse utuvideo tw'abasoda b'inkotanyi bakatiwe ubwo gupfa bazize kwica abantu ariko bajya basoda amakuru dufise abenshi bari abagiye muri FPR bavuye mu Rwanda bavuye mu gihugu cy'u Rwanda n'abagiye muri Burundi basanga FPR hariya hantu ariko nta musoda yavukiye canke yakuriye mu Buganda wa FPR yigeze abazwa ibyo bintu no kuvuga bajya baciriye ubwo gupfa bararubaciriye mugabo hariho intakogwako intakorekako FPR yasigaranye kandi bajya bari bakeyi cyane mu bakoze ibyaha barakoze ibyaha byinshi so rero umwanya n'umwanya nabo bazobibazwa kandi igihe kiriko kiragera igihe kiriko kirabagerana bategerezwa kubibazwa babyumva so rero navuga yuko bro gutsindwa kwa FPR kugeze ku isonga urumva nimba dufate ari nk'agasozi bariko baraduga kugira bashike ku nsinzwe basigaje nk'imetero imwe no kuvuga baziritse ku katsi umwanya n'umwanya karacika baziritse ku katsi umwanya n'umwanya wo kumva ngo po turashobora kumva Kagame iherezo giwe ribaye oya rega mwene wacu uko bigenda kose amaraso y'abantu arahuma urumva umuntu nta muntu ashobora kwama agandagura abantu uko yishakiye agenda afata abana b'abandi abiwiwe bariko barajya amapiza biga mu bigo byiza by'amashure ariko abandi bana b'abandi bantu abajana gupfira muri Kongo hanyuma ngo avuge ngo azobikora imyaka 30 40 50 ubuzima bwiwiwe bwose byanse bikunze nta burebure bubaho butagira iherezo nawe ategerezwa gushika ku iherezo kandi iherezo giwiwe rizoba ribi cyane kabisa. Reka nakwaza akabazo ka nyuma hasigaye iminsi mikenya cyane Perezida Kagame na Tshisekedi bahurire Amerika muri Washington DC mu gusinya amasezerano aho bagiye gusinya amasezerano cyo kintu cyo rakivuga kwiki kijya coco ni iherezo abantu benshi ntibabizi niryo herezo rya Kagame gute nagira ndakubwire yuko ajya amasezerano agiye gusinya n'amasezerano yo kumukura amata ku munwa kubera urabizi yuko n'abantu barabizi yuko ubutunzi bwa Kongo ari bwo bwari butunze u Rwanda hama amafaranga menshi Kagame yaronka nk'umukomisiyoneri komisiyo zirahagaze abahora bamuha amafaranga bayamuha kubera hariho ibyo agenda agatora muri Kongo akabaha kabisa bariko barayahagarika bose bariko barayahagarika ayo mafaranga urabyumva no kuvuga iki wibuke yuko muri ajya amasezerano bita nimba ari inzira ngenderwa ko z'amahoro bisaba yuko u Rwanda rutegerezwa gukura intuzenye abasoda bago muri Kongo byihutirwa rugacunga imipaka yago kandi rukubahiriza imbibe za Kongo urabyumva ariko wibuke yuko mu biganiro twakoze bindi nababwiye yuko hariho ibyagirije byerekana yuko
abasoda ba FPR na M23 hariho ibyaha bagirizwa muri Kongo bariko barabagirizwa, hariho ivyegeranyo byakozwe vyerekana yuko bakoze ibyaha by'intambara, gufata ku nguvu, kunigagura abantu, ubusahuzi, urabyumva ivyo byose. Kandi urazi yuko sentare mpanabyaha y'Irahe nayo yatanguye amatohoza kuri ivyo byaha bakoreye mu ntambara, urabyumva. So, bisigura yuko umwanya n'umwanya Kagame asinye ajya amasezerano, nico cyonyine basigaje. Asinye ajya amasezerano, ni kuvuga bizoba bimaze no kwerekana yuko none nimba Kagame ataco yaratwaye Kongo, kubera iki bisaba yuko basinya amasezerano. Ariko Kongo nayo irabizi yuko ari Kagame ayitera, niyo reka kuja gusinya ajya amasezerano. No kuvuga agiye kuyasinya ajya amasezerano, ivyo vyegeranyo byose biriko biramukogwa ko barashobora kumujana muri sentare mpanabyaha. Urabyumva, atagiye kuyasinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azoba yivanginze mu ntuzenyi mu nyungu zayo, baca bamugiye bagiza, kuko Amerika urabizi yuko itaraba ngo mwarakoranye. Ahiraba Amerika iraba mu nyungu zayo. Ibyo woba warayikoreye byose igihe cyose atanyungu ikigufiseko ni twabi, aragutabira. Urumva. So rero je novuga yuko kabisa Kagame ageze ku iherezo giwiwe. Ashitse ku iherezo, nibyo hariho ubwoba bwinshi ko kudashaka kuja gusinya ajya amasezerano, ariko nta kundi nta mahitamwo n'amakeyi u Rwanda rufise bwo kudasinya ajya amasezerano. Ariko n'amasezerano yo kubakura amata ku munwa. Urabizi yuko ubunye narigeze kubibabwira yuko igisoda n'igipolisi byo mu Rwanda bihembwa ku mafaranga avuye mu nzahabu zo muri Kongo. Urumva? Muri iyi minsi urazi yuko hariho abarimu mu gihugu cy'u Rwanda batararonka imishahara yabo. Ibyo byaravuzwe. Kuva babafatiye ibihano niho bigitangura. Urumva, hariho abarimu batarahema. So sabarimu gusa rero bujya hazoshika yaho n'abasoda badahembwa n'abapolisi. Abasoda n'abapolisi nabo badahembwa, urabizi nibo bafise inko. Tuvuge ko Mr. Abdul Rwanda kazoza ku Rwanda kari mu kangaratete. Oya, u Rwanda na Kagame baratandukanye. Abanyarwanda bategerezwa kubandanya babaho, igihugu cy'u Rwanda gitegerezwa kubandanya kibaho. Ahubwo uwugicura bufuni na buhoro ari we Kagame, niwe ategerezwa kuva mu nzira akagenda. Na kajya kagwi kiwiwe ka FPR bategerezwa kuva mu nzira bakagenda bagaha u Rwanda amahoro. Ariko bro, waruzi yuko uyu munsi hariho ivyegeranyo vyerekana yuko u Rwanda rukenye cyane, rukenye ku rwego rutaraba. Kandi tubona umuji wa Kigali usa neza. Umviriza, bivugwa ko no kuvuga ubukenye mu Rwanda arakenye bihagije kandi abandanya gukena. Hama umutunzi nawe aratunze bihagije abandanya gutunga gushika. Urabyumva? Rero ivyo bigirwa niki? Ibyo bigirwa nuko ubutunzi bw'igihugu cyose buri mu kagwi k'abantu batarenze nka 50 30. Abo nabo ntibashobora gutungisha igihugu cyose, kuko amafaranga baba barayigumije ko gutya ntasirikira. Urabyumva? So rero u Rwanda rurakenye, abene gihugu bishwe n'inzara. Urumva? Uyabene gihugu aho gukora ibishoboka byose ngo barime, barondere imyavu, bashire mu butaka bwabo, nimba butacimbuka bwimbuke, abene gihugu baronka ibyo bajya,
baguma bigira kugura inkoho zo kugwana muri Kongo. Urabyumva? Rero jewe novuga yuko hashitse yaho abanyarwanda nabo baronka akaruhuko, umuntu abicaye ku mutwe akabavako bagahumeka amahoro. Ico bita guhumeka amahoro, kandi ico gihe kirageze kabisa. Ni iminsi barigwa ku ntoki. Reka baheze gusinya ry'amasezerano na Kongo. Kongo yarabatsinze, yarabakubise. Warabonye ujya mupfasoni madame ujya mushikiranganje w'ubanye n'amahanga wa Kongo, yuko Perezida Tshisekedi yaramuhaye agashimwe. Warayiravye ijya video n'ibigumbagumba byinshi ujya mu mama Tereze Kayikwamba, bigumbagumba byinshi yaboma yarakoze akazi gakomeye. Perezida yamubwiye ati uri intwari ya Kongo ikiriho kabisa, intwari ikiriho, intwari ya Kongo. Babaza kumva disikuru yiwe. Urumva? Ya mugore yarakoze akazi gahambaye cyane. Ibi byose u Rwanda ruriko biraba ku Rwanda, aya mahoro yose bariko barabura, bajya bicanyi bagiye kugandagura abantu muri Kongo. Tereze Kayikwamba yarabigizemo uruhara rukomeye cyane. Imana imuhezagira ujya mu mama yarakoze. Itsinzi ya Kongo ifisemo uruhara. Ego kabisa. Ariko n'umushoferi wa pizza, ujya mushoferi wa pizza abamereye nabi. Umushoferi wa pizza aratsinze abantu bigira abanyepolitike bo ku rwego rwo hejuru. Arabatsinze kabisa. Arabarahiyo twagize gute ati ntituzoba muri Kongo yo gukotesha dukotera abantu atari n'abanyekongo. Ikindi naco nagira mbwira abantu, hari inkuru zivuga yuko burya Kabila si umunyekongo, ni umunyarwanda. Yavukiye mu Rwanda, kurira mu Rwanda, yiga mu Rwanda. Bya bindi bavuga ngo yabaye ngo Tanzania n'ibiki, yavukiye mu Rwanda, kurira mu Rwanda, yiga mu Rwanda. Ujya n'umunyarwanda pire. Bamushize hajya anye kugira ngo gusa baronke ukuntu baza bariba Kongo. Urumva rero yuko ubu Kongo yaramukuye ko ubudahangagwa agiye gukubitwa. Bro, urumva ahantu hose u Rwanda rwari rwarestaye amarezo, amanuzenye, anteni za connection zose ziriko ziracika. Nta connection u Rwanda rusigaranye kubijanye na politiki. Umva nimba Kabila yari umunyarwanda gatwara Kongo imyaka 18 ayiba, n'u Rwanda rwategezwe. Urabizi yuko muri bajya ba generali bafashwe harimo n'umugenerali bafashe agira ahunge, yahora ajejwe gucungera Kabila. Umwe mu bagenerali bahora bajejwe gucungera Kabila, nawe muri bajya ba generali bafashwe, bajya ba generali 29 nawe arimo. Urumva? Nukuvuga ahantu hose. Ariko Tshisekedi yamujama ya politiki ahantu yayigiye ararenze cyane. Katugushimire Bwana Abdul. Murakoze cyane. Dushimire kandi abantu bose ko baradukurikirana. Wowe ufata umwanya ukaraba ikiganiro cyacu kuva kunangugera ku iherezo. Uri intwari, turagukunda cyane. Bana supportinga, ukora like, subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ciao ciao. My name is Iram Promoter Bando Kamera.